yashutera ivyo waremye byose abandanya avuga ngo urumwami. Rero ni indirimbo y'Imana, ni indirimbo yo guhayagiza Imana, ni indirimbo yo gushira izina ry'Imana hejuru. Ukuri kose ugwaye ubabaye wagize ibibazo bitandukanye, ndakuremesha ndakubarira ngo hariho Imana igira neza. Rero amakuru aturuka kuri no muririmbyi cankwe mu vyo ari karategura, hari ico bitwa Ecole Technique Vocale irikira bategurira na cyane kuko ari wasanzwe nayirongoye, ariko bategurira ngo Thanksgiving concert. Rero ni concert y'amashimwe yo guha amashimwe Imana, na cyane kuri no muririmbyi yitwa yatsindiye novuga ngo ihiganwa mwihiganwa rya The Voice Gospel Demonstration y'ibi 2020 uno muririmbyi, aho na cyane bariko baramutegurira konsere. Azoba ari kumwe n'abantu batari bakeya, abaririmbyi batandukanye, abaririmbyi bahano mu gisagara ca Bujumbura. Maze kubona amakava menshi cyane ya kino gikorwa canke yino konsere ya Thanksgiving, aho indino shuri risanzwe ryigisha ibintu byo kuririmba, kuvuza ama instruments, ibintu bitandukanye muri musique baravyigisha cyane. Ndabona ba Thierry, ndabona Charles Band n'ihizobiri isanzwe yifatiye mu mugongo rino shuri ETV. Ndabona Holy Sound isanzwe ituruka ari muri ishengero rya Holy Center. Ndabona Jospe n'abantu batari bake bazoba bahari kuri uwo munsi, ndetse nitarike azoba ari saha 9 ni kuri uyu wa 30 itarike 30, aho bazoba bariko baranezerwa batamba bashira Imana hejuru kuva igihe cy'isaha 9 itarike 30 za kuno kwezi, isaha 9 hajya ku ishengero Holy Center impande novuga ngo impande y'isoko ryangagara muri quartier 3. Murahawe ikaze rero abanyengagara, abanyakamenge, ababa muri no bose, muri centre ville, muri sud, mwese murahawe ikaze kugira ngo mubandanye mushimira Imana hamwe n'ishure ry'umuziki cyangwa ryigisha ivyerekana n'umuziki Ecole Technique Vocale ryabateguriye Thanksgiving, aho muzaba muri kumwe no muririmbyi Ferdinand Worshiper yasanzwe yaratsindiye novuga ihiganwa The Voice The Voice Gospel Demonstration y'ibihumbi 2020 ni wasanzwe afise dino kamba. N'uyu mubona cyane muzaba muri kumwe n'uno pastor cyangwa umwungere Apotre Jean Paul nasanzwe arongoye iryo shengero Holy Center. Murahawe rero ikaze mu kugira ngo tubandanye dushigikirane hagati yacu abaturuka hirya no hino. Ni kuri Holy Center kuva igihe cy'isaha 9. Abatumire bazoba ari benshi cyane, byinshi byateguwe ku bwanyu. Nimuze muhimbarize hamwe ino novuga ngo mwifadikanye nuno muririmbyi Ferdinand, ndetse nino shuri ETV cyangwa Ecole Technique Vocale. Reka ndamutse cyane abasanzwe bari muri Charles Band, abasanzwe bayigisha abanyeshure biga duhereye ku muyobozi kumanuka hepfo, abasanzwe barongoye ETV. Imana rero bishishikare bakomeza kandi ishishikare ibagirira neza ku kwitanga kwanyu, ukuntu muriko muritangira urwaruka mu kubigisha, ukuntu boririmba neza, mu guhibongoza neza. Tubishimire cyane abatari bake babafashe mu mugongo, na cyane na Amicale des Musiciens yavuze ati turi kumwe namwe kugira ngo tubaherekeze mu vyo mukora byose, mu kugira ngo umuziki ubandanye uronka akanovera biciye muri ETV Ecole Technique Vocale. Muzoronka akajyo ko kumenya ibitari bike biriko birategurwa n'iryo shure, ndetse nibiriko biravugwa hirya no hino na cyane kuri iryo shuri ETV muri biganiro vya bicano kuri BTV Burundi. Tubandanye rero turyoherwa na hamwe nino ndirimbo ya Shutera asanzwe arongoye Ecole Technique Vocale, ivyo waremye. Twagiye. Amashimwe yose na yawe mwami,
sesereje impundu tugutazira mwana ivyaremwe vyose biraguhimbaza kubw'icubahiro cawe